Kuva ishirahamwe Alliance for a Better Generation ABG Burundi ritanguye gukora kuwa 31 Kigarama 2019 ryamanye inyota yo guteza imbere abarundi bose no kubona urwaruka ruharanira iterambere ry'igihugu. Abanywanyi baryo bari mu ntara zose bafatanije n'indongozi baragiye hamwe mu gushinga imigambi y'iterambere no kugwiza umwimbu n'akazi. Mu ntumbero yo kugwiza akazi n'ubutunzi inclusion financière, abanywanyi nibo baciye bashira hamwe imitahe mu gushinga ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na microfinance Twikangure, ariyo yahoze yitwa Grossodeco, Groupement des Sages Unis pour le Développement Communautaire. Kubera ubutwari bw'abayirongoye no gukora neza, ibanki nkuru y'igihugu n'ababijejwe barateye agateka iyo microfinance iva mu mugwi wa 4 gimukira mu mugwi wa mbere wa microfinance S.A muri Ruheshi 2023. Twikangure microfinance imaze gutanga ingurane irenga miliyaridi 8 n'imiliyoni 38 y'ibihumbi 2011 kubera igihugu bangana ibihumbi 2,828 ingana ijana. Sivyo gusa kuko muri iyo ntumbero nyene abanywanyi bo mu gisagara ca Bujumbura bashinze alimentation Ejo Hawe, mu gihe abo mu ntara ya Mwaro nabo bashinze farumasi y'imiti y'ibitungwa Vepa kugira bateze imbere ubworozi bwa kijambere. Nk'ishirahamwe rihananira inyungu za bose ryamanye umwitwarariko wo gufasha no kwigisha abandi umutima wo gushigikiranira biciye mu gutanga imfashanyo n'ubumenyi. Ivyo bikagaragara mu kwitabira ibikorwa rusangi no kwigisha urwaruka guhindura ivyiyumviro. ABG Burundi ifata iryambere mu kugarukira ku bantu bakozweko n'impanuka zitandukanye. Nk'akarorero kamwe muri twinshi, abanywanyi ba ABG baragarukiye kubahuye n'inkukura ibujumbura ku w'interekwa, bongera batanga ibikoresho vy'ishure kuri lycée Nyamugari ya 2. Mu gisata c'indero nyene, abana bava mu miryango y'abantu aho nikora bangana n'1,600 bo muri commune ya Ruyigi baramaze kuronsa ibikoresho vy'ishure. Mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge urwaruka rurondera akazi no kwitunganiriza imigambi, niho bashinga ikigo c'urwaruka Centre d'incubation des jeunes, aho muri Kigarama 2023 urwaruka 23 barangiza inyigisho zo kwitunganiriza imigambi. Tugiye kuronka zijanye no kumenya kwandika no gutunganya umugambi neza ku buryo ushobora kuba ari umugambi ushobora gutwara ahantu bashobora guha financement hatandukanye nko muri BG canke ahandi, bagashobora kuba bo guha financement babonye ko umugambi wawe wize neza. Mu guterera no gukomeza ubumwe n'umubano mwiza, naho ishirahamwe ya ABG Burundi ryarashizeho imigwi ya bose ikora sport bise Amis Sportif de l'ABG, ari naho abanywanyi bahurira mu kuganira imigambi. Ni muri iyo migwi nyene havutse amakoperative atandukanye mu ntara hagati, aho kugeza mu mwaka wa 2023 hari hamaze kujaho amakoperative 8 harimwo imigambi y'uburimyi n'ubworozi vya kijambere. Bamaze kuja mu ntara zose bakabona ko ukubura amakuru biri mu ntambamyi z'iterambere, niho ABG Burundi yiyumvira umugambi wo guhimiriza abarundi guhindura ivyiyumviro mu gushinga isamirizi. Kubera uburyo buke bw'amafaranga n'ibikoresho ntivyashobotse muri ico gihe, haca hashingwa imigwi yo gukina amareresi biciye mu gisata ABG Advice Movies, aho amareresi nka ubwa mbere impano nzanano imiriza urwaruka kwiga imyuga no kutagaya akazi, ubwa kabiri umutima w'igihugu ihimiriza abarundi kwitwararika igihugu mu kuriha amakori no gukurikiza amategeko, ubwa gatatu gezaho ihimiriza abarundi kubahiriza agateka k'umukenyezi. Ni muri iyo ntumbero yo gushikana ijwi kure hashinzwe ikinyamakuru Agaseke TV gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, cemewe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukurikirana ibimenyesha makuru CNC itariki 15 Rusama 2020. Bamaze kubona ko mu karere k'ubuseruko abantu bataronka amakuru kuko benshi badakoresha telefone, nta WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, kandi amaradiyo yo mu gihugu cacu adashika muri ako karere, niho abanywanyi bashigikira umugambi wo gushinga isamiriza Agaseke FM-Ijwi ry'Intwari mw'Iterambere, yuguruwe icese na nyene icubakiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye
kuwa 2025 ntwarante 2023 isamiranira kuri megahertz 102 n'ibice indwi ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Nyakubawa Evariste umujama w'abaje leta nkozi leta mvye ikundwa n'abavye ni leta nkozi leta mvye ikundwa n'abaje yaduhimirije kwiyamiriza ibinebwe n'abambuzi yaduhimirije kwijukira uburimyi n'ubworozi ivyo bwoko naraba intara naraba amadini naraba imigambwe narabuyo Icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro turabaye kaze muri studio za Radio Agaseke FM muramutse ariko aradukurikirana. Murakoze cyane kandi reka mbanze ndabakeze kuri iki cyumviro ciza mwagize cyo gushiraho radio ishobora kuzirigisha abene gihugu na cyane cyane ko muri mwagize n'akazina keza Agaseke ijwi ry'Intwari mw'Iterambere. Byumvikana yuko rero abarundi biteze kuri byinshi kuko narindi ko ndavuga nti ndumva intwari mw'iterambere bagiye kuronka aho baza barigishiriza abakiri inyuma batari imbere rero ndabakeje ndamutsa nk'abarundi bose ndetse cyane cyane abene gihugu ngaha muri ntara nziza ya Ruyigi ndasakanya ko kubaramutsa kandi ndabifuriza amahoro ubuzima bwiza ndetse ndabifuriza n'iterambere mu miryango iwabo. Murakoze cyane twakire kandi userukira imbere y'amategeko ishirahamwe Alliance for a Better Generation ABG Burundi ishirahamwe ryashinze Radio Agaseke FM Gervais Ntirampeba turabahaye kaze muri studio za Radio Agaseke FM muramutse ariko baradukurikirana mwongere mubwire nyene icubahiro inkomoko neze kaze n'icubahiro mukuru w'igihugu tumushimira ko ateyiteka reka mpeze kazi kandi abanyagihugu bako twikirana kuri Radio Agaseke FM 100.7 MHz hanyuma nashaka ndabashikirize ingene iyi radio yavutse n'ishami ryayivyaye bimenyeshe n'abandi mu Ruyigi n'akavuguturage intara nziza yagayaga amahoro urukundo ubumwe n'amacane bimenyeshe n'abandi mu Ruyigi n'akavuguturage Iyo samirizi mu gihe gito imaze ishinzwe yaraterereye mu iterambere ry'abene gihugu biciye mu biganiro no kumenyesha amakuru atomoye afasha abo bene gihugu naho hari aho amajwi adashika abanyaruyigi barashima uherereye ku munyagihugu mutoyi kugeza ku ndongozi. Twagiye kwigina iyi radio ku buryo tunezerewe no kuba yashitse ngaha mu Ruyigi wacu twahora tubumva ibujumbura n'ahandi Ngozi mugabo ubu twarose icyo twifuza kuko turohora icyo dukeneye tugishikiriza tutabanje kuruha. Hano mu Ruyigi wacu nimwe yariho nyene kuba iyo radio yaje keshi na keshi yo dushikiriza amakuru ajanye n'ivy'ijambo ry'Imana hama n'amakuru y'inkino. Rero muri make nk'urongoye intara novuga yuko yazaniye akarusho kanini abene gihugu. Twagiye dukurikirana ibiganiro vyagiye bica ngaha twarumvise abene gihugu baje gushikiriza ivyo bakora kugira ngo bimenyekane abicisha mu matangazo abo bita bakomunike cyane mu biganiro ivyo byose turabona ko vyagiye vyungura ubumenyi vyungura ubwenge abene gihugu. Rero mu ntara yacu turashima twarabonye ko radio yagize akamaro kanini cyane bijanye n'iterambere ry'abene gihugu. Mwomenya ko iyo radio gushikiye isaha ikora ku bw'utwigoro tw'abanywanyi bishirahamwe terera Radio Agaseke FM ubuterereye umwene gihugu wo mu karere iyo samirizi idashikamo.
tubimenyeshe n'abandi